muti vyanka vyakunda mu matora maze tubishire haruhande ubu niho tugeze ubu ntawo bahenda ati oya 2020 oya 2020 ni usokwa ntibukombwa oya inshuti bakunzi ba radio Isanganiro na cyane cyane bwe mudatangwa mu kiyago cyo kunama muno munsi ni ikiganiro kiriko gisamiranira ku murwa mukuru w'intara ya Gitega gica muri studio ngendanwa ya radio Isanganiro yahangamye mu nyubakwa za Parmere. Jerome Nyonzima ndemesheje ikiyago cyo kunama nti sangwe mwese mutimbega none no munsi dukoraniye kunama tuyaga ibiki neza na neza imyaka 26 irigoroye Demokarasi itsinze mu Burundi aho ni mu mvugo ya Melchior Ndadaye yaramukije Burundi kuwa 10 mukakaro mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 agandagurwa kuwa 21 gitugutu uwo mwaka nyene inyuma y'iminsi ijana no munsi turabira hamwe n'abatumire bo kunama ikigwa abarundi bokuramwo muri ivyo vyabaye kuva mu 1993 turarabira hamwe kandi intambwe zishobora kuba zibangamira demokarasi uno munsi nimba zihari na cyane cyane rero tukarabira hamwe icokogwa kugira ngo abarundi bashobore kuba mu ngendo ya demokarasi bayishire mu mico yabo turarabira hamwe kandi umwe wese ico yokora kugira ngo iyo ngendo ya demokarasi itsimbatazwe mu kugira tubishije nino turi kumwe n'abanyapolitike batatu nukuvuga baserukiye imigambwe itatu ikorera hano mu gihugu cy'u Burundi ko nabivuze turi mu ntara ya Gitega abatumire turi kumwe rero hano ku nama hari Evariste Ndabaniwe nicegera icurongoye umugambwe w'inzira guhemuka Sahwanya Frodebu hano mu ntara ya Gitega Ndabaniwe mwaramutse neza sangwe ku nama murakoze nawe kuba watwitavye turi kumwe kandi na Audace Kurakure nawe arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri iragi ryandadaye hano mu ntara ya Gitega Kurakure ndakuramukije nanje ndabashimira cyane gose ko mwaduhamagaye hano uri kiganiro murakoze cyane ubundi turi kumwe ni Jean Claude Basabose n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru igwanira iharanira demokarasi CNDD Basabose mwaramutse cyane ndiramutse no twatwumviriza sangwe ku nama murakoze cyane murakoze nawe nkuko nabivuze reka mpere mu mugambwe Sahwanya Frodebu ntanguye mbaza waserukiye umugambwe Sahwanya Frodebu akaba ari cegera c'uburongoye hano mu ntara ya Gitega nawe ni Evariste Ndabaniwe uno munsi imyaka 26 irarangiye umugambwe Sahwanya Frodebu utahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu hari kuwa mbere ruheshi 1993 inyuma y'iyo myaka 26 ikintu mucirata muri Sahwanya Frodebu ni giki ikintu twirata muri Sahwanya Frodebu nuko koko hamaze kugira umuzo wa demokarasi Frodebu yashoboye kwitunganya ikavyigisha hanyuma igaheza igashika ku ntsinzi abarundi bakitorera Frodebu atamusunikano naho byari vyagiye biragora mu ntango mu nteguro ariko iyo ntambwe twarayishitseko hanyuma uburundi burereka makungu ko bushobora gutunganya amatora eka mbere yuko abarundi bashobora kwishikana ahantu hakomeye kubera iyo ntsinziro Frodebu nuno munsi twuma tuyibuka kuko kandi naho vyagiye biragora biraboneka yuko iyo turora uno munsi tugenda muri demokarasi kugira ngo dusubire tugarukane ryateka Sahwanya Frodebu yari yaronse uno munsi demokarasi irahari mu Burundi demokarasi novuga kumwe tuvuga ururimbo rwo kwikukira yarapfunywe ntiyapfuye kuko yarabishwe ntiyahababuka yego navyo kuko urabona iyo twaciye hose umukuru w'igihugu nyanicyubahiro Ndadaye Melchior bamaze kumugandagura urabona ivyo twaciyemo ni ibintu bitoroshe ariko uko vyagiye bigenda vyagarutse tuguma twoga turondera yuko twosubira tugashikira iyo ngendo yuko umunyagihugu
aheza akitunganiriza ivyiwe gushika naho twosubira ku matora ego niko n'intambara yaciyemwo ariko ubu turavye aho tugeze tukabona yuko umukuru w'igihugu ashobora gutwara agaheza ikiringo ciwe urumva rero nitwoca twihebura basi kurakure Sahwanya Frodebu nyakuri iragijyandadaye mbega mwebwe mwahoze muri Sahwanya Frodebu mu 1993 igihe president Dadaye Melchior yatahukana intsinzi ubu inyuma y'imyaka 26 mwebwe murahimbaza iyi ntsinzi y'uwa mbere ruheshi ego cyane turayihimbaza iyi ntsinzi kandi iduha iciwa gikomeye cyane gose turashima ubutwari bwa Dadaye Melchior uko wagasore yazanye independence akagandagurwa ariko independence tukaguma twininahaza no musi Dadaye Melchior twaramwitoreye abansi ba demokarasi baramugandagura ariko aje kumugandagura nkuko yavuze ati hapfuye Dadaye hazopfa Dadaye ntazopfa bandadaye uno musi demokarasi irahari mu Burundi uti hari gute irahari kuko uno musi bamaze bamugandagwe bibaza yuko demokarasi iryo zina demokarasi rica rifutangana ndasubira kwa mu Burundi ariko uno musi iyo demokarasi irahari naho bigenda bicumbagira uno musi tugiye tuvuga yuko ari demokarasi nyine mwebwe ubu Dadaye yogaruka gasanga mutari mu mugambwe yabasizemwo yovuga ko mwubahirije intsinzi y'uwa mbere ruheshi niko bimeze aje ntadusange turi mugambwe yadusizemwo ariko uno musi nuko banaho twicaranye ngaha tuvuga rumwe turayaga neza tugana ivyumviro tubaza yuko ivyumviro ari bimwe bizoguma kwa kundi atangwa cyangwa muyaga neza gusa kuko ha muri ku nama muvuye ngaha mukaja mu vya politike vyanyu muguma muyaga neza tuyaga neza cyane gose reka kumbure turagaruka mbanze nkubitire mu nama nkuru y'igihugu igwanira demokarasi CNDD aho turi kumwe na Jean-Claude Basabose inyuma y'imyaka 26 CNDD ntiyari bwavuke yahavuye ivuka inyuma y'igandagurwa rya president Melchior Ndadaye hari ico muhimbaza mwebwe kuwa mbere ruheshi murakoze cyane twebwe rero tubibona kubiri uruhande rwa mbere nubwo kuvuga yuko dushima intambwe ihari tugeranije no kumwe byari bimeze imbere yuko 1993 hashika hanyuma urundi ruhande nago no gusanga ari uruhande rw'ibintu tudashima kubera kumbure tubona ko bitari kubiragenda neza kandi cyatuza kugenda neza haba muri Frodebu nyakurira gijyandadaye haba muri CNDD hose hagaruka mu ijambo demokarasi kubera iki mutagize umugambwe umwe biragoye ko abantu bose baje mu mugambwe umwe kuko ivyimviro bigenda biratandukana bivanye kumbure na politike ibiriho muri uwo mwanya kumbure no gushamirana byose byagiye biraba ariko nka twebwe kubona tutari muri Frodebu ntikwabaye gushamirana gusa kwabaye gushaka kwabaye kubona gushaka kuhabuza demokarasi biciye mu zindi nguvu ko twaciye mu nguvu za gisirikare kugira ngo duhabuze demokarasi ciciye mu nguvu za gisirikare ariko muririmbe muhimbagwe nuko kuwa mbere ruheshi 1993 twasezereye intwaro za gisirikare mugabo CNDD ikaciba inama y'igihugu igwanira demokarasi ibicishije mu nguvu za gisirikare nta gihushane kirimo CNDD yacishije mu nguvu za gisirikare kubera abantu bari bahejeje guhirika ubwo butegetsi bari bakoresheje inguvu za gisirikare nyene rero byari biboneka yuko dutegerezwa kurondera izindi nguvu ko ari kubera tuvuga tuti ntibishoka ko demokarasi nigirwa mu menshi Evariste tuduge kwijambo ukumbure inyuma y'imyaka 26 hari intambamye mbona zishobora kuba ziriko zirabangamira ingendo yo gutsimbataza demokarasi mu Burundi sinovuga iziriko ziraba ahubwo zarabaye kera oya kuva aho nyene demokarasi iburijwe mu menshi zarabaye turazibamwo hama mbere ziratera n'ingorane nkuko mwagiye murabibona aba bavuze bati dufite igishitsi kimwe cyavuye kuri Frodebu izo zumva n'ingorane uko yoba zitariho urumva za programme za Dadaye ziba zarakozwe gushikagira ngo no munsi mu ntambamye twagiye tugira rero
harimo n'ivyo vy'urugamba urugamba rwarabaye twe tubandaniriza ivyo twari ko tutegerezwa gukora ngaha hama tugira imana rurahera ariko rero niko ndaduga ntigwaheze urabona ko amatora ya 2005 ukuri kw'Imana yaratumye abarundi baruhuka itumye baruhuka hanyuma turabandanya turaja ekanuguvyina benshi baravyina ego hariyo n'ibintu mbere nuno munsi byace bijana najya amatora bitakivwa mu Burundi y'ibintu by'amoko nk'akarorero byaraheze ugiye gukangisha umuntu wari y'amoko aca yitwe aca gutwenga urumva nk'icyo ni kintu inyuma cyace kiza gice gitwereka rero ko ya demokarasi by'ukuri igarutse mugabo urabona mu nyuma harabaye ingorane duhere kuyihe urabona ivyadutse muri mu 2010 amatora nyine yagenze aca arahagarara tutabonye neza igituma mu ya 15 uho birudubi asura kwatuka bimwe twari twanse ko bitosora kugaruka mu gihugu vyitwa kudeta n'inzira byaciyemo sinokwirwa ndayidondagura ngaha urumva rero izo zose koko ni intambamyi izo tambyi zarahabaye hanyuma ubu naho intambamyi zihari nuko ngira ngo mwese mwarabimukwirikiranye noneho mwe no kujana mwarajana hari hasubiye kugaruka yuko hoba ibiganiro vyotuma turengera utwo tuntu ivyo bintu vyaciyemo kugira ngo tugendere ku murongo mwiza kugira ngo demokarasi citaruka mugabo nkuko bamwe bagiye barabivuga harabaye yuko umengo aca bukwinubana bya biganiro byo bivyarusha byo hagati mu gihugu cyose bakenda bakoze ukamerwa baciye batonekara bagaca bihagarara niho rero mvuga nti uno munsi nkuko babivuze bagenzanje hageze iyindi ntumbero yuko ubu dusigaje byukuri n'umwaka ntushika kugira ngo tuje mu matora uro hageze iyindi ntumbero nkuko bavuze tuva ku gishitsi kimwe ahubwo je biranezereye kuko hariho byinshi ko bavuze duhurira ko tubihurira ko rero kandi tukaba dufise inzira imwe yo gutsimbataza demokarasi nibaza ahubwo tuyitegurire ngira ngo hari nitwasanga ari bikeyi tuze tujane mu mara Odasi inyuma y'isabukuru y'imyaka 26 demokarasi itsinze mu Burundi mwebwe murabona intambwe zishobora kuba zoyibangamira mwavuze muti demokarasi irahari intambwe bizabaye nigiye batugandagurira umukuru w'igihugu cacu bigatuma dusabagira uno munsi rero intambwe n'ubundi zirabandanya muri byabaye muri 2015 kandi no munsi mu matora tugiye twinjiremwo ntizirahera kuko abahunze igihugu uno munsi bijya ntibicaye nabo nyene kandi ndazi ko baticaye bashobora kwifuza kugaruka ngaha mu Burundi baje bashobora kuganda gutera intambara kandi niyo ni intambamye ariko mu ntambamye nturi kuravuga ngene Sahwanya Frodebu nyakuri yavutse ko nayo bari intambamye Sahwanya Frodebu nyakuri mu kuvuka yavutse kubera iryo gandagurwa rya nyine icubahiro ndaramirikiyore bamaze kumugandagura twarasanzaye muri Frodebu twarimwo naho nyene harabaye kutumvikana murumva ko bamwe bafashe umuheto abandi bagwa muri politike kubera tutavyumva kumwe rero bagiye ku ruhande natuja ku ruhande ariko baravuga ba honorable Leonard Nyangoma ba honorable Dr Jean Minani n'abandi no munsi bari hanze y'igihugu mwebwe mugira muti demokarasi irahari mugabo harabibereye hanze y'igihugu nta makenga amakenga ntiyobura twavuze yuko hamaze kugandagurwa umukuru w'igihugu n'abari muri Frodebu twese twavyumvise kumwe harafashe intumbero harafashe intumbero ya politike harafashe intumbero yo kugwanya abashoboye gutembagaza ubutegetsi habe n'abandi bari nyuma y'igihugu uno munsi bafise izindi ntumbero tutazi kuko iyo baguma ngaha mu gihugu muravuze nka Minani yadukuye mu matora 2020 mutinya ko yogaruka kubakura ku butegetsi bw'umugambwe Sahwanya Frodebu nyakurira gijyana daye ko ari we yawushinze nitumutinya na gatoyi kuko ico tukomya coco umugambwe iyo ushinze ntubari uwawe uwo mugambwe uri w'abanywanyi uno munsi uhavuye hazu yundi mutiye bakwiye mu matora yo 2010 yadukuye mu matora yo 2010 ashagenda hanze arahungirayo ahungiye hanze acatwinjiza mu runani senarete tutabivuganye naco gituma twashe dufata ibintu mu ntoki kuko twabona ko umugambwe wacu
ushobora kuzimira ukagenda gose. No munsi nimukorera mu ibaba rya CNDD-FDD mwebwe. Twe nta wadukorera mu rya CNDD-FDD. Dukora ivy'iwacu niki vyerekana no munsi. Tugiye kuri tele twebwe nta mwambaro wa CNDD-FDD twambara. Nico cerekana ko twebwe tutaraba CNDD-FDD. Turatandukiye rero igihe cya kabiri cya kino kiganiro icigwa abarundi bokura mu vyabaye haraciye imyaka 26 mpereye kwa Evariste Ndabaniwe. Muri Sahwanya Frodebu murafise icigwa ibi bintu bibaha kuva imyaka 26. Reka rero mvuge cyane cyane mpereye aho ndi nk'icigwa ca mbere twabonye nuko nko gusiba amatora yategekanijwe si vyiza namba nagahombo nagahombo gose ico ni cigwa muvuga muti utovyigira ko yobazimiye oya nagahombo kuko vyaratwaye icigwa kuko ndavuga nti iyo ajya amatora tuyabandanya vyukuri tukayabandanya ndavye amajwi yari yabonetse ku batari kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi je ndemeza neza yuko nivyashitse mu nyuma bitari gushika ivyashitse mu nyuma ushatse kuvuga iki kuvuga bya vyashitse mu kuva muri 2010 uja muri 2015 kubera iki hari abatavyibuka ivyashitse muri kuva muri 2010 imigambwe itavuga rumwe ni uri ku butegetsi ihagaritse amatora nuko habaye icyuka kibi bamwe bakavuga temama ibintu vya manda abandi bakavuga intwaro mbi abandi bakavuga ibiki mugabo tukaca twibagira yuko hari inzego twategerezwa kuba twagiyemo zari gutuma ivyo bibaza ko ari bibi bitaba bibi abantu bakabikosorera mu nzego none utubuhombe rero no bubereye ngo nubuhombe bunini cyane kuko dufate nk'inama nshinga amateka dufata ko karorero urabona mu gihe inama nshinga amateka yarimwo abantu imigambwe yose wabona ko byashikariye bari kwatora amategeko ko bigenda neza kandi bakicara bakavugana bakicara iki mugabo dufatire ivyace biba inyuma mu matora imbere gatonyi n'amatora ya 2015 harya urabona aho vyabaye urudubi novuga ko bamaze gushira mu bintu vya kudeta bamwe umva baciye batabaranga abandi kuko ugize kudeta n'amakosa barahana sivyo barahana hama yicara bituma nayo migambwe yari gufija muri ayo matora icisubira igaheba urumva rero tumaze guheba novuga nti habaye buzira ndabwiriye none hamaze kuba buzira ndabwiriye urya rero afise ubwo bubasha akabugira wenyene urya rero hari ikintu duca dukuramo icigwa cyumva ni cigwa novuga rero gituma no munsi tumaze kwirimbura ubu tuvuga tuti ntibizosubira arico gituma ubu rero mu nteguro tugira mu nteguro yose muti vyanka vyakunda mu matora tumaze tubishire haruhande ubu niho tugeze ubu ntawo bahenda ati oya 2020 oya 2020 bash ni usokwa ni bukombwa oya mpera mikro turayajamwo turajamwo ariho nakubwiye ndi abo bagenzi banje n'abandi batari ngayo bari ngaha ndazi ko arabo dusangiye ivyiyumviro ejo nitwagira imana tukavyumva kumwe nico gituma nguba mvuga nti ejo aho bukera muri 2020 kuko n'abari ku butegetsi barabivuga ati nihiganwa mwihiganwa rero tugasanga vyiyumviro hariho umugambwe ufise 80% bose bavuza ko 80% abo davuga rumwe tuzotegezwa kurondera uburyo tugende turi hamwe niho bica niho zanguvu zica zikorana hari igihe uzosanga abo kwa Nyangoma bavuze ati twisubire hahandi hari igihe kwa Odazo bavuga ati twisubire hahandi canke mwebwe mukimuka navyo birashoboka nugutegura
bisigura yuko navyo bishoboka kuko turaba yuko nimba dukeneye ihinduka tuzoraba aho dukura ikidufasha kugira iryo hinduka mu mategeko. Mera mikro Jean Claude Basabose. Yego murakoze. Muri CNDD hari cigwa mwakuye muri ibi bintu inyuma y'imyaka 26 Demokarasi itsinze mu Burundi. Yego. Murakoze cyane. Hariho ivyigwa nkabinga heno uvuga icyambere nuko byamutse ko kizira kwiba iby'abanyagihugu birondereye. Kuko igihe bajya babigira bari bazi yuko bahejeje. Uti kirazira kwiba ingoma. Kuko mu byo bibaza bavuga bati reka tugandagure zino ndongozi z'umugambwe mushasha wa Demokarasi hamace dusubira twihagira ubutegetsi nkuko bahora. Ariko byarabonetse ko abarundi bamaze gushikira ikintu ntibasubira kukirekura. Ico nico novuga c'intambwe kari gishimisha kari kitasubira inyuma. Hanyuma ikigwa ca kabiri naco twovuga nuko umugambwe wacu waragiye uritaba amatora, waritavye amatora mu 2005 kandi biragenda neza. Hanyuma kumbure mu 2010 ntiwayabandanya nkuko mugenzi wacu yabivuze, kandi kumbure bamwe bace babona yuko nk'umugambi wacu wahevye amatora, ariko hariho imvo zumvikana mw'ico gihe. Uno musi rero kumbure twavuga tuti turashobora gutera iyindi ntambwe, ariko ikisho vyerekana nuko abarundi ntibatahuye kumwe demokarasi. Kuko twaratahuye kumwe demokarasi, hari ibintu byose bitari kuba nk'icyo gihe ca 2010 ntivyari kuba. Twari kuba twashoboye kuja mu mwumvikano, kuko mu biranga demokarasi harimo n'ibiganiro vyamaho. Kubera rero bitashobotse vyarekanye yuko kumbure abarundi tutatahuye kumwe demokarasi. Icigwa ca mbere banza kugira bene wacu dukura muri ibintu turiko turavugana ngaha. Ubwa mbere no basaba na jenyene nisaba yuko tubanza gutegura imitima. Ati twitegure gute? Tugiye mu matora ari abantu benshi bafise imigambwe bagenda bahamutse bazi yuko bagiye gutsinda. Ico twokora rero twobanza icigwa mbonamo nuko twanza gutegura imitima. Twa duti amatora turagiyemo dushaka gutsinda cyo tugatsindwa. Nitwatsinda dutwarire bose, nitwatsindwa naho twemere ari nahe ishize. Ivyo rero bituma rero vyatumye kenshi tugira ubwoba, ugasanga twe tuva mu matora ataraba. Akarora nk'amatora aheruka twavuga ikintu ca manda, tugiye kuvyumvira mu nyuma twasanze iyo mbari manda twahora mukuru w'igihugu burya tweri kumukura. Iyo tuje mu matora yose tukaje mu matora ashinga amateka, mukuru w'igihugu mu bisanzwe arahira imbere n'amashinga amateka. Iyo dutsinda amatora ashinga amateka hanyuma agatsinda amatora mukuru w'igihugu, yari kugira imbere yacu tukamwihakana. Ivyo ntibivuga kuko bavuze ko wegereye ubutegetsi buhari. Si ivyo mvuga ko yanegereye ubutegetsi, kuko naje amatora naho twagiyemo. Uno musi nibwo twegereye ubutegetsi. None ubu mwe muri mu mugambwe utavuga rumwe na CNDD-FDD. Twebwe turi mu mugambwe utavuga rumwe na CNDD-FDD. Naco gituma tuvuga yuko amatora vyanka vyakunda duteza kuyajamwo yose, atanwe tufata n'ikivyerekana nuko CNDD-FDD twebwe tutazojana nayo. Tuzohera kujya amatora uko agenda yose maka tuyaregeze yose, ni wazobona yuko twebwe tutari mu bajya CNDD-FDD. Uno munsi hakogwa iki mpere ngahi wawe nyene kugira ngo demokarasi ishinga imizi inyuma y'imyaka 26 imaze itsinze mu Burundi? Uno munsi icokogwa nuko ari twese twoja hamwe tukibagira kahise. Uvuze ngo twoja hamwe no kuvuga ko moja mu mugambo umwe. Oya, musanzwe demokarasi no kuvuga iki? Demokarasi umuntu wese avuga ikiri ku mutima, akishira akizana. Bujya kuvuka imigambwe myinshi, ndadabike mu gushinga umugambwe, hari umugambwe umwe rudende, aca shinga umugambwe ugira kabiri, haravuka n'iyindi. Uno munsi rero ntawo caje no hinda avuga ngo hari imigambwe myinshi ibiki n'ibiki, ni politike.
umwe wese avuga ahagara kuwiwe uwundi kuwiwe na Ndadaye Melchior ahagara ku mugambi wiwe nawe nyine kandi mvuga rero ati twoja hamwe tukubaka igihugu cacu kumwe navuga yuko amatora abaye tukabona dutsinzwe twebira intahe ishitse hanyuma ikintu citwa kuva amatora tukivemo ndibaza neza ko aho bizogenda neza atangora niba no munsi ari cyo munegura ubutegetsi buhari mwebwe twebwe no munsi ntaco novuga uranegura ubutegetsi nari kunegura ubutegetsi iyo bashazimanganya kwitorera abazoturongora nico gituma je mvuga ngaho ko ntonegura ubutegetsi hanyuma mu bisanzwe ni haba rutuntu tugoranye muri leta ku butegetsi bari no munsi nuko natwebwe turiko turakina politike kugira tura yuko twofasha dushire ku murongo utwo tuntu tugoranye hari akantu mwe muvuga muti nka Sahwanya Frodebu nyakuri iragijyanda turiyemeje twebwe kuzokora iki ico muyemeje kuzokora kugira ngo iyi ngendo ya demokarasi ibe umuco ku barundi ico twiyemeje uno musi nejo atamurundi yosubira kwiyumvira kuja muri vya bindi byo vuga ngo vyakudeta ko vyararenganye ego urakoze mpera micro Evariste ndabaniwe Sahwanya Frodebu hakogwa iki kugira ngo ingendo ya demokarasi ibe umuco mu barundi bose icokogwa ubaho tugeze ubwa mbere na mbere nakivuze icyo dukora ubu nk'uko twese tugihuriza ko ubu n'ugutegura abanywanyi ntabyo gusubira gusiba nico turiko turakorera ubu nitwo turagikora ariko uvuga nti kuvyerekeye naho ubutegetsi ibikoresho duhabwa n'amategeko dukwiye kubironka nimba izo sepi tuzozamwo bazishira badushiremwo nimba izi sepi tuzojamwo bazishiraho badushiremwo kuko urazi ko n'amategeko igizwe rigenga amatora riratomura neza ko no mu kuyacungera umugambwe wose wemewe n'amategeko uburimwo ikindi rero novuga ubu novuga ibi byo navuze nk'ibyerekeye twe tuvuga by'intambamyi burya hari ikibazo gikwiye gukorwa mugabo je muri kwizo ko inyuma y'amatora kuko naho twokivuga nigikunda inyuma y'amatora na karorero notanga akarongo ubu notanga urabona muri iki gihugu kuri Ndadaye kuri Nyanicubahiro Ndadaye Melchior twari twavuze ko kizira kikazizo ko ari umurundi abahanze kandi muravyibuka atari wavyishaki uye uvyishaki uno tuvuga uyitwa impunzi ivuge neza yitwa impunzi hamurazi nikirikora nicyagiye kuvyerekana twari dufise umuntu yabaye umukuru w'igihugu yitwa Bagaza yibuka neza se wiyiwe abaza ati umugambo uzongarurira umwana wanje nubuwe cyambwe ati ni Sahwanya Frodebu sivyo icyo yakoze yakiyawinjiramo icyo wakoze kandi uratsinda ikintu cya mbere muzi Nyanicubahiro Melchior Ndadaye yagarukanye umwana wiwe waramushikiriza ahantu uvuga mbere ko nagashimwe se yemereye umuryango wa Ndadaye yemereye Ndadaye nibagaza agashikirije umuryango kubera se yaza yapfuye iti karakarero ko kwerekana ko akeneye ko abarundi bose batahuka urumva ro nk'ubu ibi niko ndavuga nk'ubu sinobesha nk'ibi vy'impunzi ngo bariko baragarukeje ikambwa nicyo gikwiye gukorwa iyo bari byo dushobora tubikoze nta cyizere kandi bavuze ko demokarasi iri kiratsimbatana kandi niko ndakubwira ubu rero icyo ndikunda kubwira niki tubanze dushira imitima hamwe dutegure aya matora atanywe vy'umusuhero ngo kudeta ngo ibiki nguko twiyemeje kuyajana niho navuze ntejo hari igihe zizogura ugasanga turajanye kubera tubona bimwe hari ivyo abari ku butegetsi ubu badashobora gushikako ibyo tuvuga ari byo ubona uko byo bagora na karurero kurabona akaruro nk'ubu mu mpunzi harabusanga baraburabujwe wahunza kubera nize kudeta uwo ikibazo ciwe uko mu kazi yaracejwe nta kudeta irimo ibyo birumvikana mugabo nk'uwahunza burabujwe kubera ibyo byose byaciye biza agahunga ataco yagiriza yarakeneye gutaha mugabo umwanya abona ko bidashobotse Jemfisi icyizere yuko
ejo amatora akagenda neza bagasubira kubona ko agiye neza nk'uko yabaye 2023 no muri 2005 nta kizobuza ko bahunguka nicyo kintu gitegerezwa gukorwa mugabo nta foundation no munsi ngo jewe Evariste n'umugambo wanje afise ingufu y'ukubazana mugabe ejo aba bose turiko turavugana n'abandi tuzi ko hari ivyo twumva kumwe ejo twagira kwa runani rujya rukunda kuba mu matora cyo bita coalition hama tugaca turonka ubwo burenganzira aba bose barataha Frodebu ndiri muri iyo migambo yavuzwe itemera ubutegetsi yatari yatsinze Frodebu oya Frodebu iremera yiruka gutsina 93 hama 2005 ntiyatsinze 2005 uyanakivuze udasubiye akivuze indirectement yanakivuze twebwe muri 2005 twari twarose nushaka amajwi atari make mugabo yakivuze indirectement hageze ko haba abashinga amateka bagenda no kwemera neza ko Frodebu yavuze iti kubera tudakwije igitigi cyanditse muri ya mateka twamye tuvuga twaje tuvuga tuti aha ntituzire kwirwa turagora bagiye tubabona igituma bagiye nabo nibo bakizi kubwico Frodebu yacivuga ati dufate dukurikize amategeko rero muri ya demokarasi turondera ico nayo ndagishigikiye twebwe tuhamadushira aho intahishize ubu muri tegeye ko no mu 2020 mwatsindwa muca mushira intahishize yo turabambere kabisa uti gute none ndetse bimwe twavuga ndogaruka ko vyo 2010 na 2015 none ega ingorane dufise mu Burundi nayo nyene nagomba ndayivuga gatoya umengo gutsinda nukuronka umukuru w'igihugu odaze yavuze atarabagenda bivyo bironderera ivyo navyo byaragaragaye ubu ikiriho nukwereka wewe ugira politike ico ugomba gushikira ku munyagihugu ninge nushobora gushikira kukimushikiriza navyo urumva ico ndiko ndavuga rero nuko mvuga ndi nimba hari inzego zifata ingingo kuko wanze kuja mu matora ntazuzopfugiyemo mugabo ugiye mu matora ukazijamo none wovuga ngo ntiwatsinze amatora gute kubera ngira ngo utarose umukuru w'igihugu none mu nama nshinga amateka turatuzi mu bindi bihugu uyu ntaronka amajwi 10% urya 20% bagaca basanga umwe yaravuga ngo afise menshi afise igitigiri kitamwemerera yuko aronka nk'ibintu bikomeye nk'abya bita premier ministre wabonye n'ibyo shingiro by'uko bizoba birimo urumva hari amajwi azobakeneye kugira ngo iyo ngingo ifatwe numva rero twebwe ico dukora ubu twiteguye yuko ayo tuzoronka yose azoheza kore icyo ashobora kuduha n'uburenganzira bwe urakoze ndangirije muri CNDD mpera micro Jean Claude Basabose hakogwa iki kugira ngo ingendo ya demokarasi ibe umuco ku Barundi mu bitugeze mwo kugwa ibintu byinshi ariko ngira ndabidondagure nyarutsa icyambere nuko hoba kuganira abantu bakisura kwicara hamwe bakaraba kumwe twova muri bino bintu hakaba umwuka mwiza ivyo ugomba ko tuvamo nibiki ibi bintu byo gusanga turi mu mwuka mubi abantu barimwe bari hanze barahunze hakaba ikintu cyo tuma abantu basubira kwidegembya ku muko ciwabo umuntu wese nkuko bagenzi bacu babivuze bashaka kuba mu Burundi bakahaba hanyuma kumbure abafise ivyo bababaza nabo iyo baba beretse ko ubutungane bwigenga ubutungane ko buhari kugira ngo bubatunganirize bakagira ikizere nabo nyagaca bashaka kuza bakabwitura hanyuma ikindi naco twovuga nuko twosaba leta ikugurura urubuga rwa politike kugira ngo imigambwe ikore kuko iyi demokarasi izotsimbatizwa n'imigambwe ikareka imigambwe rero ikagenda ku rubuga igakora ikarondera abanwanyi nkuko bagenzi bacu bo muri Frodebu nyakuri yavuze yuko bo batangorane twe turazifise kuko nk'ubu twavuga yuko hariho inama z'imigambwe z'umugambwe wacu zageze ziraburabuzwa usanga zitabazubahirije amategeko kandi ziba zubahirije amategeko kuko baba banditse amakete kugira bisabwa kandi n'abajejwe umugambwe muri ivyo bice ugasanga babonanye n'abajeje intwaro utibugurura urubuga rero bugurura urubuga cyo ni cya kabiri yego hama ikindi naco nuko hoba uku ibi twita tolerance politique kuvuga ukwihanganira mu bya politike aho usanga nk'abantu bashaka nko gushwana b'imigambwe hagati yabo aho ndetse kuvuga nk'intwaro gutyo imigambwe yo nyindi ikagerageza ikabana nkuko twege tuko turayaga ngaha
tuhanahana muri kunama ego tukayaga nyene no mu bikurikira naho twohura nabo mugambwe uri kubitegetse kuri bakunda ku gushamina nandi bantu nyawe tukayaga bikaza birafata umurongo habo kwihanganirana ego habo kwihanganiranira hanyuma ikindi naco rero twovuga nuko aya matora ariko aratunganywa yotunganywa neza mu muco ntangere na cyane cyane kubera ko nk'umugambwe w'iwacu ntiwashoboye kugisha inama kwishigwaho y'ujya mugwi uyategura mugabo aho tugeze no munsi tufata uti reka basi ibitagenze neza bikosoregwe muri zirya nzindi nzego zikomoka kuri urya mugwi ujejwe amatora ni kuvuga bazotubazi natwe dushobore kuja muri iyo migwi nako tubikurikirane hanyuma imigwi yo mu ntara no makomeye yego ya bita sepi na sisi dushobore kujamwo tubikurikirane hanyuma kugira ngo tubone yuko nako twabajijwe kandi bagize hanyuma ikindi naco novuga nuko ibi bintu by'aya matora uko kuntu bagiye barashira n'amategeko nayo nyene tutashoye kuvyumvikanako navyo nyene bagende barorosha mu mitima kugira ngo ntibagume batuzingitira ariko kumbure nabo bumve yuko turabarundi ibi bariko bavuga bano bagenzi banje yuko ngo bamwe bavuga ati muzo wa mwagarutse cyane mwege muzo wa mwagarutse kumbure ntitwaja hamwe tukaza turavuga ibi vyumviro uzosanga twese twamaze gushiza ku kintu kimwe twamaze kuba barundi tuko turubaka uvuga byinshi uvuga ivyo kogwa umenga byose bitumbeza ku butegetsi muri CNDD hoho muzokora iki twe muri CNDD rero kugira ngo tutsimbatse demokarasi nkuko nabivuze amatora yuko yotunganywa neza tugere tugikuyitabira n'ubumbere hari abantu benshi barabibaza yuko umugambwe wacu CNDD utitaba amatora ubu rero ni nako karyo ndose kugira ngo ndababwire yuko turafise rero umugambi wo kuja mu matora n'ubu uyabuduhura haba iyo tuvuganye nta kintu tubabwira atari vy'amatora urebe ko aritegura tubabwira n'ibyo baba bararondera tusomwe tuzi rero tuzogikora kuko turazi yuko n'amatora nyene ari mu bigize demokarasi urakoze cyane ndagushimire Jean Claude Basabose nibutsa yuko uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'abanyagihugu igwanira demokarasi CNDD wakoze kwitaba kino kiyago cyo kunama murakoze cyane ko mwadutumiye naho umwana twibagiye urakoze ubu nishimiye ni Evariste ndabaniwe ni cegera cy'umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Sahwanya Frodebu mu ntara ya Gitega wakoze kwitaba kino kiyago cyo kunama murakoze cyane urakoze ndagushimire nawe Odasi kurakure uri mukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka nyakuri Sahwanya Frodebu nyakuri iragijyandadaye hano mu ntara ya Gitega wakoze kwitaba kino kiyago cyo kunama turashimiye cyane gose vuye ku mutima kubona mwashoboye gushika mu gihugu hagati ndagushimiye nawe we wahisemo gukurikirana ikiyago cyo kunama cyariko gisamiranira ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi abani mu ntara ya Gitega Jerome Niyonze manande kiremesheje ndabipfurize mwese kuronirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha Una.